ndaguye amahoro y'Imana. Daniel Mugisha amaje ku mazina yanje, nditwa Vyitsikiro Manaidi. Rero ngiye gutabariza mutoyi wanje yari amezi ndwi muri Saudi. Rero amagara amukice bose wenda ashaka kunkinamira kivuga, ndamurondera mutwara kwa muganga aramugarukana, mu nyuma aca bamwaka telefone. Hanyuma tubana warombosa guma mpenda, hanyuma ndavuga ati mu telefone tuvugane, urabizi mwe vy'abana bantu. Amagara amaze kuba amukice atakivuga, ntavuga, baciye bategura bata mw'ibarabara, igipolisi kiramutora kiratwara. Shitana hari abandi bakobwa bari mu gipolisi, baravye barabona ishakoshi abapolisi batwayemwo pasiporo, umwidondoro, telefone bari bayishizemwo, niho baheza bararondera. Maze kwakira iyo nkuru naramurondeye umugosi gushika mango, nta n'ikintu na kimwe arasubira kuvuga. Hanyuma niho umuvyeyi wanje wamusafirije namubwira ati murabona ko ari we namuhaye kubera ko umuvyeyi umusafirize, rero nkeneye ofisi yamusafirije. Agize ati sawa, bwira umuvyeyi wawe azoze ndamutwareyo. Hanyuma bukeye turamurondera ati jewe nafatiriwe, nyine ndababwira ukuntu. Bamaze gushika kuri ya ofisi, hama baramuhaye kwinjira, baciye bamubwira ngo narihe ngitike y'indege ngimusubirana mu gihugu. Rero umuntu ni kiruruma kiraho, barafata bakanwesha. Rero twasaba ofisi yamurungice akora ibishoboka, aheze bavuga no mu bosi, aheze baturungikira umuntu igikunda kugira ngo twivurize. Ikigo cyarungitse uyu murundikazi Misigaro Rahma kirabe kimufasha atahe, kubera murabona ko agwaye kandi aremvye. Aha ejo niyapfa murabona ko ageze habi, ntimeze muvuge ngo ntimwabonye, bariko umuryango we uriko uratabaza. Abantu mutabaza namwe rero. Amazina yanditse muri message ni jene yakosoye, ntahuye nayo ari kuri pasiporo, ariko ntari ku murongo. Niyo mpamvu namwe ndabasaba, iyo mwanditse mutanze inkuru andika mugire mu audio kandi mugire ibintu bisa, dutanga amakuru y'ukuri. Nk'ubu ntari ku murongo nifashishije pasiporo. Ikindi cya kabiri, no muri audio yavuze mumvise ntigeze avuga izina ry'ikigo cyamurungitse, kandi bino ni ibintu by'ingenzi cyane kugira kino kigo gice ciyumva, gice genda kora gusuzuma mu madosiye yabo bamufashe atahe. Sinzi ko ari ntaco, reka ndabirengane. Mugabo ni mwe ko muri igora, kandi ni mwe ko muri tabariza nabi, kuko urumva utabaje nabi utabagwa nabi. Nta byinshi ngomba kuvuga, ariko uyu murundikazi arakeneye ubutabazi, nibaza ko mwabibonye. Ndabihereza ikigo cyamurungitse inbox, hanyuma kandi twongere tubikore nk'uko twama tubikora, turebe ko yotabagwa. Ariko mu gutabaza umviriza ukuntu bavuga, ndabaramukije, nitwa ukaca uvuga izina ryawe. Ntabariza umuntu yitwa ukaca uvuga amazina yose. Yasafijwe n'ikigo bita ukaca ukivuga. Asafira igihe iki, ari muri Saudi, afise ingorane zimeze uko, ukavuga abavyeyi biwe yavuka byose. Ivyo bintu utabivuze, ibindi byose umbwira ntibikenewe ku busanzwe. Bikenewe nama nabivuze, narasaraye, nararushe, ubusigaye ndanabashwanira abantu basanga inbox gutabaza. Ndababwira none mwebwe nkamurungikira message no kuri ntayisome vraiment, nkarungika video iri nakoze ati fyenda kuri link urabe muri video ukuntu batabaza.
kuko mba ndiko nakira abantu benshi ntabirabe, agaca ndungikira ibinyuranye n'ivyo namubwiye, nca ndamurengana kandi simba ngize nabi. Haba hariyo abandi bantu babikoze neza bikeneye ko tubatabariza, hanyuma abo nca ndabafasha, uwo nawe agaca aguma azemazema. Ni ukuri kandi nta kibi mba nkoze, niko baba ari benshi. Urumva udashoboye kumfasha ngo utange ibi, ndaguhaye video, ndaguhaye message nanditse, ibintu ko ari bibiri ntiwokwifashishamo kimwe kugira ngo nkuba nagize video kubera ko ntari abantu batazi gusoma. Nandika message kubera ko irabafasha abantu badashaka, abantu basoma kumbure, ariko ibi vyose ari ikintu impfabusa. Sinumva ukuntu rero umuntu, ibi ariko ndabireke, umuntu nk'uyu sinumva ukuntu ikigo cyamurungitse gisaba amafaranga umuntu agwaye nk'uko, urumva no kurya ntarya ntiyirisha baramurisha. Uyu muntu akeneye ubutabazi bwihuta kandi ibi reka ndabiduze n'ukuri ntawo vyihanganira. Hanyuma mu kurangiza ndabibutse ko hariho ikigo bita Angel Flyway Travel kibafasha bashaka kuja Dubai n'abakeneye kuja Saudiya, naraberetse aho muza muraca. Abantu bose bakora neza ndagerageza kubafasha kugira ngo bateze abanyagihugu imbere. Kurungika umuntu Saudiya canke Dubai ni guteza umunyagihugu imbere, kuko uwugiye adahuye n'ivyago arasarura kandi akazana mu gihugu agatunga n'umuryango wiwe. Niyo mpamvu rero abagomba kuja Dubai muca muri Angel Flyway Travel, kiya kigo ca irya agence iri kuri Avenue de la Mission, aha kuri rigenda kuri Saint Michel, kuriduga ni imbere voir de l'Iprona ku kiraro, hamwe abantu baca hejuru imodoka hasi. Winjiye muri galeri ririya muri D inomero 9 uca usanga witwa Jacqueline agaca gufasha. Bakunzi banje, nkuko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe aho akorera, ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence riri mubonane Angel Flyway Travel mu gisagara cya Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do l'Iprona, galeri ririya inomero D 9. Telefone niyo yani ya Jacqueline, 257 61 79 mu kubarangira neza. Raba muri iyi video, murabona iyi video, uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi, hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru, kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku 7,800,000 yabushize ku 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'3 n'4 gusa. Ni wa muco w'Abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze.